Kwigenekerezo rya 30 Munyonyo muri uno mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaraganutse ava mu rugendo rw'akazi yari yagiyemwo mu bihugu vya Maroc na Zimbabwe. Abicishije kubimenyesha makuru, Nyeniteka Sinzohagera yashikirije ko yari yagiye mu gihugu ca Maroc arongoye umugwi ugizwe na bamwe mu bakenguzamateka n'abakozi bakora mu nama nkenguzamateka mu rugendo shure rwo kuraba ingene inama nkenguzamateka y'ico gihugu ikora. Yamenyesheje kandi ko kabaye n'akaryo ko guhuza umushikiranganje ajejwe ubudandaji n'ubujejwe uburimyi muri ico gihugu n'abashikiranganje bajejwe ivyo bisata mu Burundi kugira ngo batangure gukorana mu bijanye no guteza imbere ivyo bisata mu Burundi. Muri urwo rugendo mu gihugu ca Maroc twari tugiye tujanye n'umugwi w'abakenguzamateka hamwe n'abakozi bakorera mu nama nkenguzamateka kugira ngo nanone habe gusangira ivyumviro. Rwari nk'urugendo shure, rwabaye urugendo rwiza kuko twarabonanye n'abagize urwo rwego, ariko kandi turabonana n'abashikiranganje bamwe bamwe, harimwo umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, harimwo umushikiranganje w'ubudandaji. Abo bose twumvikanye yuko hoba gukomeza imigenderanire hagati y'ubushikiranganje. Mbeno bamenyesha yuko nashoboye guhuza umushikiranganje w'uburimyi w'ico gihugu ca Maroc n'umushikiranganje w'uburimyi ngaha mu gihugu cyacu Burundi kugira ngo bashobore gutangura gukorana, na cyane cyane ko twasanze igihugu ca Maroc kimaze gutera intambwe iboneka cyane mu bijanye n'uburimyi, kuvomera, ubushakashatsi n'ibindi. Twarashoboye kandi kubonana n'umukuru w'inama nshingamateka muri ico gihugu, nawe nyene twaganiriye ibijanye no gukomeza imigenderanire. Dusanzwe dusana imigenderanire myiza hagati y'u Burundi na Maroc, ariko kandi turabona yuko ni igihugu gishobora kutubera kirumara mu gihe vy'ukuri imigenderanire twayikomeza cane. Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yashikirije kandi ko inyuma y'ugo rugendo yaciye gendera igihugu ca Zimbabwe, aho yaganiriye n'umukuru w'inama nkenguzamateka y'ico gihugu ibijanye no gukomeza ubucuti hagati y'inzego barongoye. Umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yaboneyeho n'akaryo ko gusaba mugenzi we ko igihugu ca Zimbabwe coshigikira u Burundi kugira ngo bushobore kwinjira mu isoko rusangi rihuza ibihugu vyo mu karere vy'amajepfo ya Afrika SADC. Inyuma yaho twaragiye mu gihugu ca Zimbabwe. Mu gihugu ca Zimbabwe naho nyene twarabonanye n'umukuru w'inama nkenguzamateka, aho twaganiriye ingene izo nzego ko ari zibiri hoba gukomeza ubucuti. Hama naboneyeho n'akaryo ko kumusaba yuko bodufasha kugira ngo igihugu cyacu Burundi gishobore kwinjira muri rya shirahamwe rya SADC. Yaranyemereye yuko dufasha akavugana na nyine cyubahiro arongoye igihugu cya Zimbabwe kugira ngo baze bashigikire igihugu cyacu Burundi kugira ngo gishobore kwinjira muri uwo muryango wa SADC.